Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ikaze ni gwanyu mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio FPA ijwi ry'abanyagihugu mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa mbere mu Kakaro mwaka 2023 Burundi bwahimbaje imyaka 61 bumaze bwikukiye. Murano makuru muraza kumva ico bamwe n'abandi bavuga ku kwikukira ku Burundi, baba abanyepolitike canke abari mu mashira hamwe yigenga bavuga ko ukwikukira ku Burundi kutashitse ku cifuzo c'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge baridogera abarongoye ishirahamwe Regideso muri iyo ntara bashira imbere ibiturire mu kuronsa amakonteri y'umuyaga nkuba ku banyagihugu babituye. Mumera zano makuru nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu ni kiganiro ku isoko. Uyu munsi tugaruka ku ngendo yo gushikanira utuganuke umukuru w'igihugu bisigaye vyimonogoje ku ntwaro y'umugambwe CNDD FDD. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe kwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhera amakuru mu gisata ca politike nkuko narimejeje kubica ku masonga. Uburundi bwahimbaje kuri uyu wa gatandatu imyaka 61 bumaze bwikukiye. Mu ijambo ryiwe mu birori nyamukuru vyabereye mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, Perezida Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko Uburundi budashobora kuvogerwa, akaba yatanze akarorero k'ivyabaye muri politike mu mwaka wa 2015. Naho biruko Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko igihugu kigikenye bikaba bituruka ku mvune abakoroni basize mu gihugu, muri zo hakaba harimwo ikibazo c'amoko kigihanze abarundi. Tumukurikira. Uyu munsi tuhimbaje turi ku kivugo kimwe ca twese, tuvuga tuti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwitegemvya. Iki kivugo ni ikivugo gikomeye cyane. Ntushobora kuba widegemvya usanzwe utunzwe no gusaba, utunzwe n'uwundi ntushobora kwidegemvya. Rero nagira ndababwire yuko turiko turishura kuri cya kibazo igituma tumaze imyaka 61 twikukiye, ni ukuvuga twabaye abagabo mugabo tukaba tudaharurwa mu bihugu bitunze. Ahanini ni ukubera ubwo bukoroni bwadusizemwo imvune nini cyane. Nico gituma mbere turasaba yuko uno munsi hageze turaka igihugu cyacu nabo bodufasha tukacubakana, kuko twazingamye ataje kwizingamye. Uburundi cyari igihugu giteye imbere muzo abakoroni. Ikimenyamenya nuko twari dufise amahinguriro. Burya igihugu kimaze kuronka ihinguriro ry'icuma, ukicurira amasuka, ukicurira imihoro, ukicurira ingangura, ibikoresho byose dukeneye tukavyicurira, igihugu kiba cyaje gutera imbere. Nico kimenyetso ca mbere. Muga nk'ubu twabazanya tuti none abacura amasuka mu butare bw'i Burundi byagenze gute? Icya mbere rero murumva ko babanje kudusambura kugira ngo duhagarike inzira y'iterambere twari turimo. Ubukoroni bwazanye injyane, ubwami butiyunze ntiburama. Turabizi iyo abenegihugu batakivuga rumwe ntibashobora kubaka igihugu. Kuvangura amoko vyazanye kwibagira iki gihugu cacu, bituma haza kagatima ko kucanka, kuko umaze kwitwa umuhutu, umututsi n'umutwa, igihugu c'abarundi ucucibagira. Nico catumye haza uwo mutima. None ko twagarutse kuri wa muzi tukaba Barundi, ndabasavye ubu rero dutangure kubaka iki gihugu cacu.
Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko Uburundi nibwaramuka bukwije imyaka 75 bwikukiye hatazosubira kubaho ibirori vyo kwibuka iyo ntahe yo kwikukira, ahubwo ngo hazohora haba umunsi mukuru w'igihugu, ico bise fête nationale mu rurimi rw'ikinyamazuru. Mu birori rero vyaranze imyaka 61 yo kwikukira ku Burundi, Musenyeri Bonaventure Nahimana harongoye diocese ya Gitega mu gisabisho ciwe yasabiye abarundi gusubiza hamwe tumutege yompi. Mana zima, muri iyi myaka 61 y'ubwigenge bw'igihugu cacu twaraciye mu makuba no mu vyago bitari bike, abarundi turasubiranamwo. Bene wacu baratakariza ubuzima, abandi barahunga igihugu cabo, abandi basigara bifumbereje, imfuvyi n'abapfakazi babura uwo bitura. Turagusaba ikigongwe Mukama kuri ayo mabi yashikiye igihugu cacu kandi akozwe n'abarundi, tukagukengurukira ku ntambwe dushitse k'uyu munsi yo kurondera gukomeza amahoro n'iterambere. Tugusaba ngo ushigikire kandi ukomeze utwigoro twose abaturongoye bakora kugira ngo batwerekeze mu nzira y'iterambere, mu nzira y'amahoro, mu nzira yo gusubiza hamwe no kurekuriranira twishimikije ukuri. Mana zima, urabona ingene dukoraniye kuri iki kibuga turi benshi, duhimbawe n'intahe yo kwikukira y'igihugu cacu. Dufashe tuyizigame kandi tuyikomeze kugira ngo n'amakungu abone ko iki gihugu ari wowe wakitugabiye kandi dushaka kugitunganya ari wowe twisunze. Kumwe ba sokuru bacu bari bazi ko ari wowe isoko ry'ivyiza vyose, ugatanga ibibondo, ugatanga inka n'imirima. Hezagira twebwe twese dukoraniye muri iki kibanza, reka mbere n'abarundi bose bariko barakurikirana bino birori kugira ngo vyose biranguke mw'ishaka ryawe, twese tubone gukomeza amahoro n'ubutungane bikomoka iwawe. Tubigusabishe Yezu Kristu umukama wacu. Tukivuga ibijanye n'igisata ca politike, Burundi butwawe nabi ku ntwaro ya CNDD-FDD gusumba uko bwari butwawe ku ntwaro y'abakoroni. Ivyo bishikirizwa na Alexis Nduhije, umukuru w'umugambwe MSD, akaba abishikirije kuri uyu wa mbere mu Kakaro, aho Burundi bwaramutse buhimbaza imyaka 61 ihaciye bwikukiye. Uyo munyepolitike amenyesha ko naho abakoroni bari baje gusahura itunga ry'u Burundi, uyu munsi umugambwe CNDD-FDD waje urushiriza. Kubwiwe uwo mugambwe waratabagaje ubutunzi bw'igihugu ku buryo kigoyi kiri mu gukuraho abanyagihugu. Itariki ya mbere mu Kakaro itwibutsa uko basokuru na ba data bagwanije intwaro y'abakoroni imyaka itari mike. Muri make intwaro y'abakoroni yari intwaro y'amabandi, bafashe igihugu bakagitwara, baca batwaza abarundi bose babahagaze ku gakanu. Ubu ico twokwibaza niki, abarundi uno munsi koko barikukiye? CNDD-FDD iramutswe igihugu no munsi irica. CNDD-FDD yarangaje abarundi, yarapfunze abarundi batari bake, ibahora ivyumviro vyabo. Abarundi sinzi baranyazwe ivyabo. Uno munsi CNDD-FDD n'amabandi kurusha abakoroni. Abakoroni bobo vyarumvikana kuko nibakava amahanga, ntibari baje baraje ishinga no kuduteza imbere, ntibari baje baraje ishinga no kuza kutwubaha, ntibari baje baraje ishinga no kudukunda, bari baje kudusabura, kudutwara ivyacu. CNDD-FDD ivyikora yaranabarushije ububi. Ubu abarundi barashonje, abarundi barashomereye. Twifuza abategetsi baciye bugufi, nuguhaguruka twese tukagwanya CNDD-FDD
gushikaho dushiraho intwaro ya demokrasi abarundi bo bonyene bitoreye bagatora abazobatwara nk'abasuku babo babubaha babakunda babitwararika. Ico gihe niho tuzoba dushikiye koko intahe y'ukwikukira y'abarundi. Kuri uyu munsi rero abarundi bahimbaza imyaka 61 bikukiye wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha yibutsa ko kuva mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wahonyanza amasezerano ya Arusha yashizweho kugira abarundi basubire kunywana ivyatumye uburundi busubira mu njyane za politike ariko akaremesha abarundi ko atamvura idahita anabahamagarira guhindura ingendo kugira bazoshobore gusigira igihugu ciza abana abazobakomokako. Kurikira Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Barundi kazi mu gihe turiko twibuka imyaka 60 iheze turonse intahe yo kwikukira mudukundire jewe nabo dusangiye urugamba rwo guhabuza amasezerano ya Arusha tubaramutse aho muherereye haba mu gihugu hagati haba hanze yaco kumvo zitandukanye eka no guhunga birimwo. Ayo mahoro tubipfurije abagezi ku mwizero wuko ibihe biha ibindi, umwizero wuko atamvura idahita. Twagira kandi tubanze tubibutse ko iyi myaka 8 iheze turi mu mwijima bitewe n'umwina w'ubutegetsi uranga CNDD-FDD mu guca kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro ryayakomokako. Iyo ngendo mbi yatumye abarundi sinzi bihereza amabarabara biyamiriza iryo honyangwa ry'ibwirizwa nshingiro byari ryavuye mu mwumvikano w'abarundi. Aho kwemera ko abarundi bafise ukuri n'ijambo mu kurwanira ibwirizwa nshingiro bya ntwarante mwaka wa 2005 ubwo butegetsi bwaciye bo bibiraramwo burabica, abandi bacika ibimuga, abandi batabwa mu mvuto, abandi baburwa irengero, igice c'umuriyoni baratabaromoka bahungira mu bihugu duhana imbibe n'ahandi. Uyu munsi aho tugeze dutera dusubira inyuma nk'ibirenge mu bisata nka byose vy'igihugu. Twashaka dusabe abarundi guhindura ingendo tubasaba ibikurikira: gusenyera ku mugozi umwe mu guhabuza amasezerano ya Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe, gukora ico cyose cotuma iyi ntwaro yatabagaje igihugu iranduranwa n'imizi. Abari mu gihugu n'abari hanze yaco twame na ntabyo tuzirikana ko dusangiye Burundi, ico twokora twogikorera hamwe maze tugahanahana ivyiyumviro umwe wese kuvyashoboye mu nzira yo kubohora igihugu cazingamitswe n'ubu butegetsi. Naho Burundi haheze imyaka 61 buronsi nayo yo kwikukira, umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire ubona ko iyo ntahe itigeze ishigwa mu ngiro ngo yongere ikoreshwe neza nkuko vyari vyipfujwe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye iyo ntahe. Kurikira Libera Nibashira kandi n'umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire. Nivyo imyaka 61 irashize Uburundi bwikukiye, dufatiye ko uri basogokuru n'umuganwa Rudoviko Rwagasore baharaniye intahe yo kwikukira, dufatiye kandi ko ku itariki ya mbere mu kakaro 1962 ibendera ry'Uburundi ryurijwe iry'Ububirigi rihejeje kumanurwa, abarundi bakishira bakizana ata munyamahanga afashe ingingo, twovuga kandi tukemanga ko Uburundi bwikukiye. Ariko ikibazo nyamukuru ni ingene indongozi z'Uburundi zavyifashemwo muri iyo myaka 61
iheze. Muti none intambamyi kuri iyo ntahe yo kwikukira ku Burundi yoba ari iyihe? Nobisigura mu bice bitatu. Ubwa mbere, kuva umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe, Uburundi bwabaye nk'imfuvyi, harabuze umuhuza anywanisha abarundi hatisunzwe ubwoko, amadini n'intara. Amacakubiri ahagaze ku bwoko yarazanye injyane mu Barundi, inganda ziratikira, mu gifaransa no kwita ingorane ya manque de leadership patriote, responsable, compétent et visionnaire. Ubugira kabiri, akaranga gukunda igihugu, ubuntu n'ubushinga ntahe vyaratitutse. Izo ngorane rero nyamukuru zituma ukwikukira mu Burundi kutagira akanovera, ukwikukira bitaboneka. Mbega ibimenyetso biranga iyo ntsinzi yo kwikukira birubahirizwa? Abanamba, idarapo ry'u Burundi ryabaye igikinisho, ururirimbo ruhayagiza Uburundi bwacu ni bake baruzi, na cane cane batahura insiguro y'amajambo akomeye nka Burundi buhire. No kwibutsa yuko mu Kirundi umuhire n'umuntu atunze ariko agasabikanya n'abandi. Abahire rero no munsi mu Burundi ni bake cane, ahubwo abakenye nibo bonkwa n'abatunze. Umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire aravuga bimwe mu bikorwa n'ubutegetsi buhari muri kino gihe vyerekana ko ukwikukira ku Burundi kwagumye mu majambo gusa. Dusubire dutege yompi umwigisha Liberani Bashira kandi avugira umuhari MAP Burundi buhire. Mbega zana inka zana masoro byaraheze iyi bambewe uno munsi haharawe zana inka zana impene zana intama ingurube inkoko zana ifi zana ibitoki zana amafaranga ni ibintu biteye isoni n'agahinda turavye ubukena Barundi barimwo n'ingene ayo mashikanwa atozwa ku nguvu. Ubugira kabiri, mbega gukubitwa ibimoko vyaraheze iyi bambewe ibimoko vyasubiriwe n'ubuhiri, mipanga, inkoho, kunyuruzwa izuba riva n'ayandi mabi ntiriwe ndadondagura. Ubwa gatatu, mbega amacakubiri yaraheze habanamba ubu mu Burundi n'ibisigarire vy'abishwe barabiha ubwoko uko bishakiye. Ubwa kane, mbega Barundi baracangazwa canke bakagurishwa hanze y'u Burundi bikorwa mu mvugo no mu ngiro, aho umurundi yabaye ikidandazwa kigurishwa amadolari. Indongozi zitari nke nimpemuke ndamuke nibisuma n'abambuzi abicanyi, injyane ziri mu ndongozi uno munsi ziravyerekana. Kamwana wa mama mu gutanga ibibanza vy'abafasha mu kurongora igihugu aho gushira imbere ico umuntu ashoboye gukora mu guhabwa akazi. Muti noneho kogwa iki kugira tugarukire iyo ntahe yo kwikukira? Umuntu aravye aho Burundi bugeze uno munsi n'ingorane ziri mu gihugu, harakenewe cane yuko abarundi bavira hasi rimwe bakagira urunani rw'intamenwa, batisunze ubwoko bw'intara, batisunze imigambwe barimwo, bicare hamwe bige neza ingene botsimpataza iyo ntsinzi yo kwikukira ikaboneka mu bikorwa, umurundi wese ahari akidegemvya, hanyuma tukubaka Uburundi tukabuteza imbere kwa kwikukira kuve mu majambo kubukuri tukagarukira ubuntu n'ubushinga ntahe ari bizafashe basukuru mu kubaka Uburundi no kuronka iyo ntahe yo kwikukira. Abarundi batunganirwe. Eka ni impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Uganda zifatanije n'abandi mu guhimbaza uyu munsi Uburundi bwibuka intahe yabwo y'ukwikukira. Damiano Nyabenda serukira impunzi ziri i Kampala akaba yasabye impunzi zose gutsimbataza intahe y'ukwikukira mu gufatana mu nda. Uyu munsi ushitse igihugu cacu kiri mu bihe bidasanzwe kubera abana b'igihugu batari bake bataye igihugu bagahungira hanze, biteye kubiri n'imigambi n'imigabo y'intwari yacu Rudoviko Rwagasore yifuza. Twahise kuri iyi ntambwe kubera ukwitanga kw'intwari yacu umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. None muri iki gihe nk'impunzi twokora iki kugira ngo iragi ry'umuganwa wacu Rudoviko Rwagasore rw'incungu yacu rigume rihari mu gihugu cacu? Icya mbere nuko nohamagara impunzi zose aho ziri kudacika inkokora kubera ibibazo barimo. Icya kabiri nuko impunzi aho ziri hose bofatana mu nda bagakundana nk'uko Rwagasore wenyene yavyifuriza abarundi bose. Icya gatatu nuko abarundi bose impunzi zose aho ziri zokomeza umutima wo gukunda igihugu, ukwama biyumvira igihugu cabo, kuko
niyo mpetso yacu tukamenya yuko umunsi uri izina na twebwe tuzosaba kubona igihugu cacu. RPA dutandukire ibivugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Abanyagihugu bitura ivuriro rya zone Rugazi muri komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza baridoga kubera ko iryo vuriro ritagira umuyaga nkuba. Bavuga ko abahagwarira bagira ingorane nyinshi cane cane mu masaha y'ijoro kubera ko hatabona. N'umuvyeyi aje kwibaruka umuganga amwakira ngo yifashisha isitimu canke ikindi kimuri ashoboye kuronka. Izo nizo na Onezime Dushima. Ujuru umuvyeyi ukaza kwibaruka umuganga akoresha itoroshi ntiyabona. Iyo ni imyidogo y'abavyeyi baja kwibarukira ku ivuriro rya Rugazi muri komine Kabarore. Bavuga ko iryo vuriro ritagira umuyaga nkuba ibiheza bigatera ingorane nyinshi abashirwa mu bitaro cyo kimwe n'abafatwa n'imbanyi mu masaha y'ijoro. Barababazwa n'ukuntu batagira umuyaga nkuba ngo kandi ubondeshereza igice kinini cy'igihugu uva muri komini wabo aho bita mu Gwegura. Bavuga ko baratahura kandi gituma ivyuma bitanga umuyaga nkuba w'izuba byamanutse kuri iryo vuriro bitagikora. Ubundi umwe mu bitura iryo vuriro yaganiriye na RPA. Ibyo vyuma ntivyigera bitanga umuyaga nkuba na gatoya. Ntituzi nimba ari ibyo vyuma vyapfuye canke nimba bitagira amabateri. Ubwo amabateri nibo baba barayivye kuko bigitangira kuza vyarase turashima tugasanga hameze neza. Ariko uri umurwayi utomboje nayo bakagushira mu bitaro niyo ushiza kwihigira itara umurikisha kugira ngo habone. Yumviye rero kuronka itara urara ucanye bafise umurwayi agoma atakaguru atakaboko. Abanyagihugu bitura iryo vuriro bavuga ko n'umuvyeyi afashwe n'inda mu masaha y'ijoro umuganga mwakira yifashisha isitimu canke ikindi kimuri cose ashoboye kuronka kuko hatabona. Yumvire nawe umuvyeyi ukibarukisha umuntu ukoresheje itoroshi. Tukiyumvira yuko urongoye ivuriro ashobora kuba yifisemo uruhara kuko nta kungene umuvyeyi yoza kwibaruka bakamwibarukisha kw'itoroshi. Iyo toroshi nayo nyine aba ari iya muganga ahejeje agaca yigira ugasigara mu kizime umwana agasigara akurirako. Ndi umuvyeyi nahibarukiye naravyiboneye ntiyabona. Mu ruganda rwa RPA twarondeye kumenya ico umuyobozi w'iryo vuriro Hakizimana Atanazi avuga kuri ivyo bamwagiriza, ariko tukimara kumwidondora yaciye aducirako umurongo wa telefone. Onezime Dushimagize nari nababwiye mu ntango zano makuru ingeso y'ukwakisha ibiturire iravugwa muri Regidezo ishami ryo mu ntara ya Rumonge n'abaharondeye amakonteri. Abo banyagihugu bamenyesha ko haciye ikiringo kitari gito bishuye ayo makonteri bidoga ko abatanga ibiturire batunganirizwa mu mwanya muto. Elos Divaremesha adushikane mu ntara ya Rumonge. Bamwe mu bitura Regidezo mu ntara ya Rumonge baridoga ko igiturire ico kigena uko uri butunganirizwe. Abo babivuga n'abituye iryo shirahamwe kugira ngo ribaronse amakonteri. Inyuma yo kwishura izo konteri bavuga ko bisaba kwikora mu mufuko kandi ugaha igiturire urawe ububiko bwa Regidezo aho mu Rumonge. Uyo nawe ngo azwi ku mazina ya Munyonge. Umwe mu banyagihugu bidoga amenyesha ko amaze amezi arenga 5 arindiriye gutunganirizwa inyuma yo kwishura ivyankenerwa. Aratubwira ivyo yiboneye n'amaso yiwe. Bangiye ati rindira mu mezi abiri mugabo inyuma y'ayo mezi abiri hari abandi bo hepfo yanjye hirya bavuga bakiriye ko amakonteri ugiye kuri Munyonge akakubwira gihugu gendi mu Rumonge hakihaza umukongomani n'undi mugabo nyene afururiza amabuye mu Rumonge barinjira no ku mugabo yitwa Munyonge. Najya numva mubwira ati konteri uraza ku mugoroba cyangwa urindire ejo uje kuyitoba utanze iraki 6 nibo bakira imbere y'igihe rero ku by'ukuri uyo Munyonge niwe yita Gakiza arafuka rero n'igihugu mu Rumonge n'abandi kwa mu by'amazi. Abo banyagihugu bavuga ko batangazwa n'ibibashikira mu gihe umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu mu rugendo yagize aho mu Rumonge mu mwaka uheze yari yabemereye ko bigiye koroha ko baronka amakonteri. Aha mbere mwonamenya ko mu kwezi kwa munani 2022 umuyobozi mukuru wa Regidezo Major Jean Albert Manigomba yari yamenyeje ko iryo shirahamwe yifatiye mu minwe icuruzwa ry'ibikoresho byose bikenerwa mu gushikana umuyaga nkuba ku banyagihugu, igikorwa cyahora gikorwa n'amashirahamwe y'abigenga. Intumbero yavuga ico gihe yari yuko abo bigenga ngo bazimba abanyagihugu bigatuma umuyaga nkuba udashikira bose.
muri kino gihe rero abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko batumva impamvu badatunganirizwa. leta yari yagerageza korohereza bene gihugu koneti ironke mu mahera makeyi nubwo bwirizo bushikire nukureho mu Rumonge n'iciya kirabira. Uramutwa Regidezo mu ntara ya Rumonge cyo kimwe naho mu gisata cyo gutanga amakuru muri Regidezo RPA ikaba itashoboye kubaronka ngo bagire ico bashikiriza. Mu gisata c'imibano naho ibinyobwa vya Brarudi bitera bikena mu ntara ya Gitega aho bigize ngo biraboneka naho ntibaba bacubahiriza ibiciro vya leta. Ivyo binyobwa kuba bafise ububare bwemerewe kurenza ku biciro vya leta, ubwo bubare nabwo ntibucitayeho gukurikiza ibiciro, buhitamwo guheba kubidandaza. Eric Niyonzima. Mu gisata ca Gitega hari ubwoko bubiri bw'ububare. Hari ububare bugurisha ibinyobwa ku biciro vya leta, hakaba n'uburekure kongerako amahera 200 ku biciro vya leta, hamwe n'uburekure kongerako amahera 400. Hari kandi n'amahoteli yo yishingira ibiciro ashatse. Bugingo rero ibinyobwa biboneka nabi, no kuvuga ko biboneka ari bikeyi, rimwe na rimwe bikaza birabura mu bubare bugurisha ku biciro vya leta, mu bubare burekure kuduza ibiciro, no mu mahoteli ntivyigira bibura canke bikabura gake. Ivyo rero bituma bihereza ibinyobwa vya Brarudi bagiriza abacuruza ububare bukurikije ibiciro vya leta ko bagurisha ibinyobwa ku bacuruza ububare burekure kuduza ibiciro. Bivugwa ko mu kugurisha babarengereza kamahera 100 canke 200 ku icupa rimwe kandi bakabaha amahera y'amabona. Ubu bafise ububare bwemerewe kuduza ibiciro no bagirizwa k'ibinyobwa baheranye baca bafata imiduga yabo bakaja mu bare bugurisha ku biciro vya leta aho baca bagurira rimwe ibinyobwa byose basanze mbere bagaca barenza ko nayo mahera 100 canke 200 ku icupa. Ivyo rero bica bituma abari bamenyereye kunwera mu bare bukurikije ibiciro vya leta babura ibinyobwa banywa bagaca baja kubigura ku mahera menshi mu bare burekuriwe kuduza ibiciro. Bagasaba abacuruza ubare bukurikije ibiciro vya leta kutagurisha ibinyobwa kubaja kubigurisha mu bare bwemerewe kuduza ibiciro. Brarudi nayo bayisaba gukora ibinyobwa vyinshi ku buryo bidasubira kuza birabura. Ariko rero abacuruza ubare bwemerewe kuduza ibiciro barakana ivyo bagirizwa k'ibinyobwa baheranye baca baja kubirangura mu bare bugurisha ku biciro vya leta. Eric Niyonzima tugukengurukire mu kanya duhereze amakuru ku kiganiro ku isoko. RPA Mu kiganiro ku isoko cuno musi dushimikira ku ngendo yo gushikanira umukuru w'igihugu tuganuke isa n'iyiriko iraba kamenyero kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi. Ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho haheze imyaka 61 Uburundi buronse intahe yo kwikukira, hari bimwe mu byaranze intwaro y'abakoroni by'ababaje abarundi bicibukwa. Muri ivyo harimo imvugo ya Zaramagi zanamasoro yakoreshwa n'abatware b'abarundi bariko begeranya utuganuke bashira basebuja ari bo bazungu. Abarundi rero naho babitanga ntibabitanga banezerewe. Muri kino gihe gutekerera utuganuke turimwo ibitungwa n'ibifungurwa umukuru w'igihugu n'abanyagihugu biriko biraba kamenyero. Mbega iyo ngendo yoba ifatwa gute n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa mbere mu kakaro 2023 mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Kaze. Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva. Haraheze indwi imwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agabiwe n'abanyagihugu bo mu Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura inka 9, intama zirenga 10, isake zigeze kubagwa 200 hamwe n'ibindi bifungurwa bigizwe n'ibitoke, imyumbati, amafi n'ibindi byinshi. Wari umunsi wo gusozera igikorane c'imisi ine co gushimira Imana ku myaka 3 iheze Evariste Ndayishimiye aramutswa Burundi. Ijambo ryo gushikiriza utwo tuganuke ryavuzwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Ngiyumva. Muri ako kaganuke harimwo ivy'abene gihugu bimbuye bivuye mu maboko yabo kubwo mwabahimirije ko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa. Impande y'ivyo harimwo ivyavuye mu vyo boroye kandi hariho n'ivyavuye no mu kiyaga kuko dusanzwe turi hafi y'ikiyaga Tanganyika. Nta munyagihugu yonezerezwa nuko utwo yabiriye kuya adushikanira umukuru w'igihugu. Bivugwa na Epitaphe Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi.
Epitase Nshimirimana avuga ko abo banyagihugu batanga utwo tuganuke ku nguvu. Harimwo bwa mbere ububandi budasanzwe kubera ko abarundi barakenye, abarundi bararara ubusa, abarundi abana babo baraheba amashure kubera ko batariye, abarundi bagenda batambaye badafite impuzu zibakwiriye, abarundi baragwara ntibivuza, mugabo bagaca baja ku kimoko co kugenda gutegekwa guca igitoki kujana inkoko yogaburiye umwana, kujana impene, ubishikanira umuntu ahaze, ubishikanira umuntu ariko arakwiba, ugataka ukagenda kumunamira nk'uko wunamira Imana. Oya, nta munyagihugu n'umwe abishikanya aryohewe, nta munyagihugu yoba yaraye ubusa, nta munyagihugu yoba Kenya nk'uko tubona ngo yifuze kuza guca igitoka aho kukigaburira umwana agishira umwana wa Varisito Ndayishimiye. Nta munyagihugu yoba afise inkoko imwe ngo yubahuke kwishira umukuru w'igihugu asa amararo y'inka, asa amafaranga y'igihugu, asa amafaranga kura hirya no hino mu buganuke butanu baca yizana umukuru. Urumva ko bidashoboka. Ico ni kimoko ca kabiri abarundi bariko barakubitwa n'umugambo CNDD-FDD n'intwaro ya Varisito Ndayishimiye. Iyo ngendo yo gutegeka abanyagihugu gushikanira abategetsi ngo ntaho itaniye n'ivyakorwa n'abakoroni. N'ubu nyene dusubire tumwumvirize Epitase Nshimirimana, umuvugizi w'umugambwe MSD, yaganiriye na bagenzi bacu ba Radio RPA. Ibi bariko barakora vyo kwanduza ibi biterwa ibitungwa gushika no kumbeba no ku nkwavu no ku nkoko, ntaho bitaniye n'ivyo abazungu bakorera abarundi muri kahise imbere yuko igihugu cikukira. Nimba umurundi yakubitwa kuzana inkoko, kuzana amagi, kuzana amasoro, uno munsi agakubitwa guca n'igitoki agishira umukuru w'igihugu. Mukuru w'igihugu afise umushahara umutunze, mukuru w'igihugu afise vyose yambikwa n'abanyagihugu, agenda kubera abanyagihugu, ugaca utegekwa kuzana inkoko utunze, gusoroma umwumbati warimye kugira ngo umushikanire. Ibi ntaho bitaniye n'ubukoroni bwa kabiri abarundi bariko barashigwamwo, kandi nta naho bitaniye n'inambu yo kurondera kwigira abami nk'uko vyabaye muri kahise. Naha rero duca dusaba ubwa mbere abarundi ko bahaguruka bagakanura, bakareka kubandanya babeshwa canke bagwa mu mutego wo gushikanira abantu bariko barabiba. Ibi abarundi bakwiye kwikangura bakavyanka, bakareka kubikora kandi bakavyiyamiriza. Hama ku mukuru w'igihugu naho canke ku mugambwe wiwe bashatse bo bihagarika, ntabo vyereye. Nimba abazungu batabishoboye kubibandanya, nimba Nkurunziza atabishoboye n'uno munsi kubibandanya, nabone bashatse bo bihagarika. Nibatabihagarika naho nabivuze ku banyagihugu bazohaguruka bakavyiyamiriza, bakavyihagarikira. Kuva aciyamamaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, intara zose yagiye aracamwo abanyamugambwe biwe bagenda baramugabira inka, bamushikanira n'ibindi bifungurwa. Ingendo n'ubu ikibandanya nk'uko muvyimviye. Aha akaba ari naho ikiganiro kw'isoko kigarukiye. Vyagahungu nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabikebanuye ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza wo kwigira intahe yo kwikukira. Cari ikiganiro kw'isoko. Tukengurukire nawe mugenzi wacu Pierre Gahungu. Aha niho duhereje amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2023. Shimire bagezanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya, ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese mwari muduteze yompi, ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro, ndabikebanuye. Giraho muba mwubahwe na Gahwane.